amazi y'ikiyaga Tanganyika yari yaraduze kugeza ubu aramaze gutangura gusubira inyuma. Ku nkengera z'ico kiyaga aho twagiye turaca biragaragara ko uko amazi yari angana igihe yari yaraduze ubu atariko akingana. Nko mu gice cyaho bita Safi Beach cegeranye n'ikivugo ca Bujumbura aho benshi bazi nk'ikibanza co kwinezerezamwo cane cane abafise imanza z'ubugeni, hari haratwawe ibitari bike birasidagurika. Ubu amazi akaba yaratanguye gusubira inyuma, bikaba biboneka ko bariko baragerageza gusubira kuhagira neza kugira ab'ubugeni basubire kuza barahikorako. Urenze gato ico kibanza nk'ufata irija aho bita kuri Tampete aho amazi yari yaraduze agashika ndetse no mwibarabara, ubu amazi yaratanguye gusubira inyuma. Gushika ubu nta mazi agira mwibarabara nk'uko vyari vyagenze igihe yaduga. Abanyagihugu twasanze twaganiriye ariko batashimye kuvugira ku vyuma vyacu batumenyesheje ko bahimbawe nuko amazi ya Tanganyika yatanguye gusubira inyuma. Vyongeye ngo barakenguruka biyumviriye kuzana amabuye manini manini ari ku nkombe z'ico kiyaga ngo kuko yafashije cane kugira umukuba w'amazi ntugume uyaduza mwibarabara. Tuvuye aho twashitse ku nkengera z'ikiyaga aho bita ku Mase, aho amazi akaba yari yaratwaye igice kitari gito. Ubu amazi akaba yaragabanutse bimwe biboneka. Akabarabara gaca hafi y'ikibanza benshi bazi nka Saint-Tropez kahora kagora gucamo kuko kari karuzuye amazi, ubu kakaba gakamutse neza. Ariko naho biri uko haracibonekeza ibibanza bikirimwe bidengeri vy'amazi yavuye kuri uyo muzurira. Vyongeye ikibanza co kwinezererezamwo bita Au Palmier du Lac Tanganyika ku Mase n'ubu kiracuzuye amazi menshi cane. Bamwe mu banyagihugu twasanze hafi yaho bakaba batumenyesheje ko bizeye neza ko amazi ya Tanganyika azosubira inyuma gushika ndetse naho yahora agera kera. Turangize tubibutsa ko amazi ya Tanganyika kuva atanguye kuduga ibitari bike vyahononekariye. Aha tukavuga nk'inyubako z'ibibanza vyo kwinezererezamwo zari hafi y'ico kiyaga hamwe n'amazu n'imirima vyatwawe.